Bakunzi b'ikiganiro inderetsi n'ubutumwa bw'amaka batatu ndabahaye kaze. Ku mazina nitwa Reveriyano Nashakiye. Uyu munsi batwigire hamwe ikiganiro gigufi cyane kivuga ngo umuvyuro ku musi wa Pentekote. Umuvyuro ku musi wa Pentekote. Kaze cyane. Twisunze ijambo ry'Imana turabona ko mu gitabo c'itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 14 Imana ubwayo yashinze ibishobora kutubwira ibihe, imisi, mbese n'imisi mikuru. Tugere mu gitabo c'itanguriro rimwe ku murongo wa 14 turabe ico hatubwira. Haravuga ngo Imana iravuga iti mwitazanure ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'imisi n'imyaka, kandi bibe ivyaka vyo mwitazanure ry'ijuru vyo kwakira isi biba kuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini co kuganza umurango n'icaka gitoya co kuganza ijoro bo n'inyenyeri. Imana ibishira mwitazanure ry'ijuru kugira ngo vyakire isi, biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari vyiza, buragoroba buraca, uno musi ugira kane. Hano tubonye yuko Imana yaremye izuba, ukwezi, inyenyeri ngo bitandukanye ibihe, imisi n'imyaka. Iyo tubonye izuba tukabona ukwezi n'inyenyeri bitubereyeho kugira ngo bitwereke ibihe tugezemwo n'imisi n'imyaka ukuntu bigenda bikurikirana. Usomye mu gitabo c'Abalewi 2:3 haratubwira imisi mikuru Imana yari yashingiye abisirayeli ngo baze bayubahirize. Ariko muri ico cyose harimo imisi irenga 4 canke 5. Tuzakuraba gusa imisi mikuru, tuzakuraba gusa umunsi mukuru umwe wa Pentekote. Umunsi mukuru wa Pentekote nawo ni umunsi mukuru Imana yari yashingiye abisirayeli. Tuzakuraba kanya kari imbere yuko umunsi wa Pentekote ukiriho ku bwacu canke yuko dukwiye kuwubahiriza nk'umunsi mukuru. Turabe mu gitabo c'Abalewi 2:3 twumve ico hatubwira. Duhere ku murongo wa mbere haravuga ngo Yehova abarira Mose ati barira abisirayeli uti iyi niyo misi mikuru yiwe ishinzwe mukwiye kuzotangaza ko ari iyo gukorana kwera. Imisi mikuru yiwe ishinzwe niyi. Hano tubonye imisi mikuru Yehova yashinze ngo ibe iyo gukorana kwera kandi ngo ize ibwigwe abanyisirayeli bose. Turabe umunsi mukuru wa mbere Imana yashinze canke yahaye abanyisirayeli. Uravuga ngo 3 mu misi 6 abe ariho ibikorwa bikorerwa, ariko ugira indwi ni isabato yo kuruhuka bihebuje, ni ikoraniro ryera, nimuze mugire igikorwa na kimwe mu gukorako. Ni isabato yanje Yehova yo kwitonderwa mu ngo zanyu zose. Uwo ni umunsi mukuru wa mbere Imana yashinze. Umunsi mukuru wa mbere ni umunsi w'isabato, ariko ntaco ndavuga ko cyane kuko urazi mu video ari ngaho hasi akurikira harimo ikiwa kivuga isabato niki, ushobora kukuraba ukamenya ukuri kujanye niki ni isabato. Uno munsi mukuru Imana yashinze canke yahaye abanyisirayeli. Mu kane haravuga ngo iyi niyo misi mikuru yanje Yehova ishinzwe yo gukorana kwera, mukwiye kuzotangaza igihe cayo kigeze. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako w'14 ku mugoroba haze hame haba Pasika yanje Yehova. Ku munsi w'15 uko kwezi nyene niho hazoba umunsi mukuru wo kunyubaha w'imitsima itambiwe. Muze mumare imisi ndwi ariyo murya. Ku munsi w'intangamarara wayo
muze mukoranywe no kuba ikoraniro ryera, ntihaze hagire igikorwa kiruhisha mu gukorako. Muri iyo minsi uko arindwi uko bukeye muze munshikanire ibimazi bitongorwa n'umuriro, umunsi ugira indwi uze ube uwo gukorana kwera, ntihaze hagire igikorwa kiruhisha mu gukorako. N'uwundi munsi mukuru twumvise ngo umunsi mukuru wa Pasika ya Yehova Imana yacu. Iyo mvuze Pasika abantu benshi batabara ko mvuze Easter, ariko nkuko navuze no munsi ntabwo turaba umunsi wa Pasika, ahubwo tugiye kwiga uwundi munsi mukuru ukurikira Pasika cyangwa ukurikira imitsima itambiwe. Dusimbire ku murongo wa 15 havuga ngo kandi muze muharure iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene ukurikira isabato, ari uwo munsi mwanzaniye ko umukama w'ushikanwa ryo kuzunguzwa, habe amasabato ndwi yiramvuriye. Muharure murumye iminsi 50 irume ku munsi ukurikira isabato igira indwi, muheze munshikanire ishikanwa jewe Yehova ry'ivyakozwe mw'ifu y'ivyakurikiyeko. Mu ngo zanyu muze mukuremwo imitsima 2 yo kuba ishikanwa ryo kuzunguzwa, ibe ivy'ibigira 12 vy'ingero yitwa efa y'ifu. Iyo fu ibe igogoretse icumbanywe n'umwambiro, ngwibe ishikanwa ryo kuvyimburwa vy'umushuzo mpabwa jewe Yehova. Amen. Uyu munsi mukuru twize hano ni umunsi mukuru wa Pentekote. Mu yindi mvugo ni umunsi mukuru w'umushuzo canke w'ivyimburwa vya mbere. So umunsi mukuru uza kuba habanje kuba Pasika. Pasika irabaho, hakabaho iminsi mikuru y'imitsima itambiwe, hanyuma haheze iminsi 50 ngo hakaba umunsi mukuru w'umushuzo canke umunsi mukuru wa Pentekote. Mu mwaka hano kandi havuzwe ngo iminsi mikuru ize yame iba mu gihe cayo cashinzwe. Abantu benshi bashaka gupanga kwishingira iminsi mikuru bishakiye, ariko Imana ifite iminsi mikuru yapanze yama iba buri gihe mu kumwanya wayo wapanzwe. Mu mwaka hari iminsi mikuru. Iyo mvuze umunsi mukuru ni kuvuga umunsi mukuru, iminsi mikuru mba mvuze ijambo rivuga ngo hag ni ijambo ry'Igiheburayo rivuga ngo imunsi mukuru wo kurya canke no kunywa. Dufatiye akarorero ku munsi mukuru wa Pasika, tubona yuko babaga umwagazi w'intama canke w'impene umaze umwaka. Uwo mwagazi barawurya bawukojeje imitsima itambiwe n'imboga zigizente zirura. Surumva kwari kurya. N'umunsi mukuru wa Pentekote nawo ntabwo ari umunsi wo kwibabaza, abo n'umunsi wo gushimira Imana kuvyo yagukoreye, kuvyimburwa mwamwimbuye. N'umunsi wari umunsi wo kurya bashima Imana ko yabahaye kwimbura ivyo baba bimbuye. Urumva ko ari umunsi wo kurya no kunywa. Mu mwaka dufisemwo iminsi mikuru 3 yo kurya no kunywa. Turabe mu gitabo cyo Kuvayo cyo naho hatubwira. Kuvayo 23 umurongo wa 14 turabandanya turabe ico hatubwira. Muze mugire iminsi mikuru 3 mu mwaka. Kangahe? 3 mu mwaka. 15 muze mugire iminsi mikuru y'imitsima itambiwe nk'uko nababariye. Mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe mu gihe cashinzwe co mu kwezi Abibu. Ukwezi Abibu ni ukwezi kwa mbere mu Giheburayo canke ukwezi kwa mbere kwa Bibiliya. Kuko ariko mwaviriyemwo muri Egiputa, ntihaze hagire urenguka iminwe misa imbere yanje. Kandi umunsi wo gusoroma ivya kera muze muwugire umukuru, ari wo w'intangamarara w'ivyo mwacumukuriye murima mu ndimiro. Kandi n'umunsi w'iyimbura rya vyose nawo muze muwugire mukuru, igihe muzokwimbura ivyabatamije vyo mu ndimiro zanyu ku mpera y'umwaka. Nuko haze harenguke izina muhungu wese imbere yanje, jewe umwami Yehova 3 mu mwaka. Hano tubonye yuko hariho iminsi mikuru 3 yakogwa mu mwaka. Iyo minsi mikuru 3 yose tubonye yuko ari iminsi mikuru yo kurya no kunywa. Aha gusa nsomye iminsi mikuru 2, ushobora gusoma n'umunsi mukuru ukurikira uvuga umunsi mukuru w'insago. Ibi navyo ushobora kubona mu gitabo c'Ingoma ya 2 mu gice c'8 umurongo wa 14 havuga amajambo akurikira. Tuyarabire hamwe.
akama atanga ivyashinzwe na Mose vyatangwa uko bukeye, bo n'ivyo ku masabato, n'ivyo mu mboneko z'ukwezi, n'ivyo ku minsi mikuru yashinzwe nk'uko ikurikirana gatatu mu mwaka, ariyo minsi mikuru y'imitsima itambiwe, n'umunsi mukuru ukurikira amasabato ndwi, n'iminsi mikuru y'insago. Amen. So hano twumvise iminsi mikuru itatu ikurikirana. Uwa mbere ni umunsi mukuru w'imitsima itambiwe, uwa kabiri ni umunsi mukuru w'indwi canke w'umushuzo, hamwe n'umunsi mukuru w'insago. Iyo minsi mikuru yama iba buri mwaka incuro zitatu, ni kuvuga mu gihe cyawo cashinzwe hama haba uwo munsi mukuru. Rero uyu munsi tugiye kurabira hamwe umunsi mukuru wa kabiri ari wo wa Pentecote canke Shavuot mu kirimi c'Igiheburayo bisigura iminsi 50 canke umunsi mukuru w'ivyimburwa vya mbere wo bita umushuzo. Tumaze kubona rero iminsi mikuru itatu yavuzwe. Pentecote twumvise yuko ishika haheze amayinga ndwi canke indwi. Haheze indwi nuvuga indwi ugwije indwi n'iminsi 49. Ushirako ko wacu harura inyuma y'umunsi wakurikira umunsi watangurira iminsi mikuru y'imitsima itambiwe gaciba iminsi 50. Kandi umunsi wa 50 niwo mpwemu yera yaje ku ntumwa igihe Yeshuwa yari yamaze kuduga hehe mwijuru. Rero tubirabire hamwe, turaza kurabira hamwe buke. Hama umunsi mukuru nawo w'insago waba inyuma y'amezi 6 haruye kuva ku minsi mikuru y'imitsima itambiwe. None Shavuot canke Pentecote niki? Ni umunsi mukuru wo muri Bibiliya, mbese uzwi mu Congereza nka Pentecost, no mu Kirundi ngo ni Pentecost. Shavuot canke Pentecote ni umunsi mukuru wa Bibiliya uzwi muri Bibiliya cyane, mbese tuza no kuwubona imbere gato mu isezerano risha, aho naho tubona bivugwa ku munsi wa Pentecote. Ni umunsi washika iminsi 50 iheze tuvuye ku munsi wa Pasika. Shavuot mu gitabo cyo bita Torah canke mu isano rya kera uzwi nka Hag Hakatsi. Ni umunsi mukuru w'ivyimburwa wo kwimbura, na cyane ivyimburwa vya mbere biyo bita umushuzo. Daba kuvayo 2:3:16 aratubwira neza yuko ari umunsi mukuru w'igimbura canke w'iko kwimbura. Uravye guharura 8 2:6 naho havuga yuko ari umunsi mukuru w'umushuzo w'ivyimburwa vya mbere. None Shavuot canke Pentecote uvuziki niki? Turabeho nyine mu Balewi 2:3 umurongo wa 21 twumve ico atubwira. Haravuga ngo kuri uwo munsi nyene muze mutangaze ko ari umunsi mukuru, muze muwugire uwo gukorana kwera, ntihaze hagire igikorwa kiruhisha mu gukorako, iryo rize ribabere ibwirizwa cy'intahava mu ngo zanyu zose no kurunganwe rwanyu uko ruzogenda rukurikirana. Amen. So Pentecote canke Shavuot ni umunsi mukuru, kandi ngo nisizano ryashinzwe ry'intahava mu ngo zacu zose. Mbese cyane nibaza igituma Pentecote yabaye mu gihe c'isezerano rya rishasha, urumva yuko yari isezerano ry'intahava ryashinzwe na Yehova Imana yacu. Twibaze ikibazo, mbega Pentecote yoba hari ico itubwiye twebwe abizera bakino gihe? Mbega Pentecote yoba hari ico itubwiye twebwe abizera bakino gihe? Ndagusaba ngo ntiwumvize amajambo y'abantu bakubwira, ahubwo urabe ico Bibiliya igirante ikubwira. Turabe mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 2 duhere ku murongo wa 1. Haravuze ngo ukuza kwa mpwemu yera uri umutwe w'amajambo mu Kirundi. Umunsi wa Pentecote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Tubanze kwanza twiyumvira hano kino jambo ngo umunsi wa Pentecote ushitse. Iri jambo bivuze yuko umunsi wa Pentecote wari ushitse. Bisigura yuko cyari cagihe cashinzwe ca Pentecote gishitse, kandi ngo abisha bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Mwibuke yuko barindiriye isezerano ry'Umwana w'Imana, yavuze ngo mugere mukanira ahantu hamwe murindire mpwemu yera. Uwo mpwemu yera nawe yagiye gushika ku munsi wa Pentecote.
umunsi wa 50 uhereye kuri Pasika yatanzwe y'umwana w'Imana Yeshua, ugaharura ukagenda usanga haciye iminsi 50 gushika ku munsi Pentekote yashikiye. Wumva yuko bihuye na ya Pentekote na ya Shavuot twumvise hariya mu gitabo ciki c'Abalewi na Kuvayo. So rero izi ntumwa zari ahantu zizi yuko Pentekote igiye gushika, zirindiriye. Turabe mu gitabo murongo wa 2 ico hatubwira. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibajako umwumwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu yera abahaye kuzivuga. Yerusalemu hari abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo musi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye, hakorana abantu benshi barajorerwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rwabo baruvuga. Barumirwa bose, baratangara bati, mbega aba bose bavuga sabanyagalilaya? Kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye? Turabapariti, n'abamedi, n'aberamiti, n'abamye i Mesopotamiya, ni Yudaya, ni Kapadokiya, ni Ponto, no muri Aziya, ni Furugiya, ni Pamfiliya, no muri Egiputa, no mu bihugu vy'Iribuwa bihereranye ni Kereni, n'abiroma bagerereye ino. Abayuda bo n'abatoye idini yabo, abakireti n'abarabo, tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza vy'Imana. Bose barumirwa, barazazanirwa, barabazanya bati, ibi ni biki? Ariko abandi barabanegura bati, baborewe igisama. Hano turumvise inkuru y'ukungene Pentekote yabaye mu gihe cayo, ku munsi wa Pentekote, umunsi wa 50 uhereye ku munsi wa Pasika, canke uhereye ku gupfa k'umwana w'Imana. Hano ngo hari abantu benshi batandukanye, bari bavuye mu mihingo itandukanye, abaroma, abakereti, abafurugiya n'abaki, bose ngo bumvise ivyo intumwa zavuga, bavyumva mu ndimi zabo. Kandi ahantu abantu benshi bihendera ngo izi ndimi zavugiwe hano hantu ngo nizo bavuga ngo za sharabarabarara, ntabwo aricyo bisigura gatoya. Ico naco ni kibazo cyo kwiga mu minsi iri imbere, Imana Yehova idufashije. So izi ndimi zavuzwe, abantu bose bari bahari, umwe wese yumva mu rurimi rwiwe. Ntabwo bavuze mu ndimi zabo, ahubwo ababumva mpwemu yera yabahaye kumva uko bavuga mu ndimi zabo. Mbega bisigura iki? Dusubire nyuma gatoya mu gitabo cyo Kuvayo 19, nyuma yaho gatoya turabona Yehova atanga amategeko ku musozi Sinayi. Ico gihe yatanga, wibuke yuko abari bavuye muri Egiputa bari bazananye n'abanyegiputa bemeye Imana y'Abisirayeli, bazana nabo. Ico gihe igihe Imana yavuga, ntabwo tubona Mose asigurira abari bazananye nabo b'abanyegiputa, ahubwo bumvise imvugo y'Imana mu rurimi rwabo, bumvise amategeko y'Imana mu rurimi rwabo rw'Ikinyegiputa. Bishatse kuvuga yuko ibi bintu bifitanye isano. Igihe mpwemu yaza ku ntumwa n'igihe Imana yavuga amategeko yayo, abantu bose bumvise atamuntu mwanda ubwano gusobanukirwa. Nico gituma navuze ngo umuvyuro ku munsi wa Pentekote. Wewe nanje dukeneye umuvyuro kuri uyu munsi wa Pentekote. Wibuke yuko intumwa zimaze guhabwa impwemu yera, zahavuye zikora umurimo n'inguvu nyinshi rwose bikomeye, bagenda hirya no hino bavuga ubutumwa. Ubwo wewe nanje uyu munsi twizera nk'ijambo ry'umuremyi wacu. Pentekote ifise akamaro kaniniya mu bugingo bwacu. Iri jambo tugiye gusoma mu gitabo cy'Abakozi n'Intumwa cya 2 ntaco ryovuga cyane uberekeye ukubahiriza umunsi wa Pentekote. Ariko turabe, mbega intumwa inyuma ya Yesu kuduza mu ijuru zarubahirije umunsi wa Pentekote? Nimba zarubahirije, twebwe nk'abizera twobigenza gute? Turabire hamwe mu gitabo cyaho nyene cy'Abakozi n'Intumwa gica 20:16 catubwira. Byakoze intumwa 20:16 aravuga ngo, kuko Paulo yari yagabiye guca iruhande ya Efeso kugira ngo ntatebe muri Aziya, kuko yihuta ngo nivyashoboka
umunsi wa Pentekoste uzushike ari hehe? Yerusalemu. Hano turi mu gice ca 20 c'Ivyakozwe n'Intumwa. Uhereye ku gice ca kabiri harimo ibice 18 hagati yavyo. Ntabwo ikintu cabaye kuri Paulo yavuze ari kimwe twabona mu gice ca kabiri, ahubwo ni ibindi bintu Paulo yakomeje akora mu kubahiriza canke mu kwibuka umunsi wa Pentekoste. Hano tubonye yuko Paulo yihuta kugira ngo ashike i Yerusalemu, kugira ngo umunsi wa Pentekoste uze ushike yamaze gushika hehe? Yerusalemu. So umunsi wa Pentekoste rero Paulo yarawubahirije, kandi Paulo nawe atubera akarorero keza. Turabe ikindi gisomwa tubona mu gitabo c'Abikorinto ba mbere 16 umurongo w'8 tunaho hatubwira. Haravuze ngo ariko nzotebera muri Efeso gushitsa kuri Pentekoste. Amen. Paulo avuze ngo azotebera muri Efeso gushitsa kuri Pentekoste. Mbega Efeso iri hehe? Efeso ni igihugu c'abanyamahanga. Paulo yagiye avuga ubutumwa mu bihugu bitandukanye, i Roma, muri Korinto, muri Efeso. Yavuze ngo nzosigara muri Efeso gushika ku munsi wa Pentekoste. Yagomye ngo ahimbarize Pentekoste mu banyamahanga muri Efeso. Tuvukana yuko abanyamahanga nabo bahimbaje Pentekoste bari kumwe nande? Na Paulo. Natwe uyu munsi nk'abizera bitubwiye iki rero? Nimba tugenda nkuko intumwa zagenda, birivuga ngo mu gitabo c'Abanyefeso 2:19-20 ngo ntabwo tukiri bakava amahanga. Pana mese twasome. Haravuga ngo nuko ntimukiri abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, muri abo mu ngoro y'iki? Y'Imana. Kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yeshua ariwe buye rigumya imfuruka. Amen. So nimba tubatse ku ntumwa z'abahanuzi, Paulo akaba nawe ari umwe mu ntumwa, akavuga yuko nawe yubahirije umunsi wa Pentecost, wewe urinde uvuga ngo umunsi wa Pentecost ntabwo twe kubahiriza. Pentecoste ni ikintu gihambaye cyane, kuko Pentecoste ni umushuzo, ni utibutsa ngo ivyimburwa vya mbere. Wewe nanti tuvuga ko ngo tube mu vyimburwa vya mbere, tube umushuzo, tube abatandukanye n'umugore, ariko tugende nkuko ijambo ry'Imana rigirane ritubwira. Iyo mvuze kwandwa n'umugore, simvuze mu buryo bw'umubiri, ko mvuze mu buryo bw'iki? Bw'impwemo. Umugore bisigura iki? Ishengero. Cyo cyo ikigo cyo kuraba cyangwa tuzo kwiga mu minsi iri imbere Imana idushoboje. Navuze yuko tugomba kuba imishuzo ya mbere ku Mana, cyangwa tube imishuzo, kuko biri tubya yuko mpwemu yera atubwira kuba imishuzo. Tubirabire mu jambo ry'Imana, buravuga ngo urubyuka avuga nibiki? Yego Yeshua yabaye umushuzo ku Mana mu bapfuye. Mubagize nte? Mu bapfuye. Natwe tugiye kuba imishuzo mu gihe tugire nkuko Imana yagize nte yashinze nuko itubwira. Mu gitabo c'Abaroma 8:3 havuga amajambo akurikira. Abaroma 8:2-3 tubwira. Kandi si ico gusa, ariko natwe bafise umushuzo wa mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu, twiteze gucika abana b'Imana, niho gucungurwa kw'imibiri yacu. Amen. Hano twivuga kuba dufise mpwemu yera akatubera umushuzo, ariwe intumwa zahawe ku munsi wa Pentecost. Yango bidufasha gucika abana b'iki? B'Imana. Tusome kandi mu gitabo cya Yohana 14 umurongo wa 4. Haravuga ngo abo ni batandujwe n'icitwa umugore, ishengero, kuko babaye nk'inkumi. Abo nibo bakurikira wa mwagazi ahaja hose. Abo bacungwe mu bantu kugira ngo babe umushuzo ku Mana no kuri wa mwagazi. Kuba umushuzo, wewe nanje tukumene kuba umushuzo, nkuko Pentecost yibutsa umushuzo canke ivyimburwa vya mbere, twibuza kuzoba mu vyimburwa vya mbere. Wewe nanje tukigira ngo twubahirize Imana yashinze, byo byabaye ivy'intahava. Pentecost ni umunsi mukuru Imana yashinze. None ni gute ubahirizwa? Biravuze ngo ni umunsi mukuru. Ushaka kusanga wagoye ku munsi anukanye, ariko umunsi wose ugwirako zitakuba umunsi wo kuruhuka, ngo ntagire ikintu kwara kimwe tugira tugukorako, ahubwo dusenga Imana, tunezerwe, dusenga Imana yacu mu ijuru Yehova.
Yakobo nawe abivuga uku mu gitabo ca Yakobo igice ca 2:18 aravuga ngo nkuko yabigabiye ubwayo yatuvyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'umushuzo w'ibiremwa vyayo. Amen. So hano murumva yuko rero Imana igomba ko tuba umushuzo. Mu gihe twubahiriza Pentekote bitwibutsa yuko dukwiye kuba umushuzo ku Mana mu gukora ivyo igomba kugenda uko igomba. Rero nimba twizera yuko tubatse ku rumwe n'abahanuzi, Yeshuwa akatubera ibirkumya imfuruka. Uyu munsi naho ngo wige ico biri kubwira. Ntugende ku mabwire y'abantu. Ntugende ku mabwire ya pastori wawe. Ntugende ku mabwire ya nyoko cyangwa ya so wawe. Ahubwo ugere ku mabwire y'ijambo rya Yehova Imana yacu umuremyi wa vyose. Ndabashimiye cyane kwa mwakurikiranye. Ni Reveriyano ugira kandi ndagusaba nimba uri mushasha kuno murongo wacu wiyunge natwe mu gufyonda subscribe, hanyuma ufyone ukagengeri kugira ngo uzuronke ibyo tuzakaba dushira ku murongo wacu. Ikibazo cyacu nuko wewe nanje twotera imbere mu kumenya ijambo ry'Imana, twisomera ubwacu, twigishanya mu gutera intambwe tuja imbere, tuva mu bwiza tuja mu bundi, twashe kugororokera Imana yacu Yehova. Murakoze mwese aho muri mwezagirwe. Yari mwene so Reveriyano.